turabaramukije inshuti bakunzi y'imisamirizi n'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tubaha ikaze mu kiganiro cacu arico rwanyu Indero Runtu. No munsi tukaba twashitse mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki, aho tuza kuyaga ku bijanye n'uruhara rw'ijambo ry'Imana mu gutsimbataza Indero Runtu, haba mu ishengero, mu kibano ndetse no mu gihugu. Iki kiganiro rero uno musi sinza gutamba nirorera, ndi kumwe n'abatumire babiri, ndi kumwe na Pasteur Irakoze Ahmed, umwungere w'ishengero Yesu Muzima mu Burundi. Pasteur Irakoze Ahmed, ndaguha ikaze. Murakoze cyane ko mwaduhisemwo mukadutemberera Gitega mu bisi dasanzwe, ko mwadutumiye kuri plateau ya Buntu TV. Nukuri ni iteka ridasanzwe, turaryohewe cyane. Murakoze cyane. Umutumire yagira kabiri ni umujene, nawe yitwa Irumva Anne Patience, akaba nawe aza kutuyagira nk'ugwaruka kubijanye n'uruhara rw'ijambo ry'Imana mu gutsimbataza Indero Runtu. Nkuko rero muvyumvise kino kiganiro Indero Runtu no munsi kiza kutuyagira ku ruhara rw'ijambo ry'Imana mu bijanye no gutsimbataza Indero Runtu mu kibano, mu gihugu, mbere no mu ishengero. Nkaba ndi kumwe n'abatumire nkuko mwavyumvise, kambere ndi kumwe n'umugwi w'abahinga bakora mu buhinga bw'ivyuma, ariko batuma kino kiganiro kibashikira. Rero tukaza kuganira ku ruhara rw'ijambo ry'Imana mu gutsimbataza Indero Runtu, haba mu kibano, mu ishengero, mu gihugu nkuko twabivuze. Imbere yuko rero dutangura kino kiganiro nyezina, nagomba ntangurire iburyo bwanje ndamuramutse ndamuha ikaze Pasteur Ahmed. Pasteur, ndakora mu kice. Nanje turabaramukije cyane, nukuri turabashimiye kandi ko mwasuye kuduhitamwo kandi mukadutumira kuri plateau ya televiziyo Buntu. Nukuri teme mufisira komeye cyane muri iki gihe turimo, ni teme ikomeye gose kandi azoza kwivuga ko vyinshi. Nyangura za kutuyagira ko vyinshi. Yego cyane. Umutumira agira kabiri ni Irumva Anne Patience. Anne Patience, nawe ndakuramukije ndaguha ikaze muri kino kiganiro kivuga ku Ndero Runtu, na cyane ko umujene, ngira ngo nawe uraza kutuyagira bitari biki ubona muri kino gihe. Ego murakoze, ndabayagira vraiment kuko iyo teme apart yuko ndi umujene, ni benshi za gufasha mu ndero, n'abavyeyi barera ugwaruka nka jewe biza kubafasha kanini. Ego mwavyumvise rero, reka twinjire mu idonido ry'ikiganiro nyezina cacu Indero Runtu. Mwumvise ko tugira tuyage ku ruhara rw'ijambo ry'Imana mu gutsimbataza Indero Runtu mu ishengero, mu kibano, mbere no mu gihugu. Ikibazo canje reka ndagihereye uburyo bwanje kwa Pasteur Ahmed. Pasteur, iyo bavuze bati uruhara rw'ijambo ry'Imana mu gutsimbataza Indero Runtu, duhereye mu ishengero, ijambo ry'Imana ni gute ryoshobora gutsimbataza Indero Runtu mu gwaruka mu meze, duhereye mu ishengero? Hariho ikintu uvuze gikomeye, uruhara rw'ijambo ry'Imana mu gutsimbataza Indero Runtu mu gwaruka canke mu miryango canke mu gihugu. Ako kantu uvuze ngo uruhara nakantu gakomeye cyane, kandi dukwiye kwiga ko twese. Hari abantu babona kumenga umwana no wamutuka akavuga wa mwana we reka iki, umenga niho azava vyumva gusa, mugabo ugo ruhara, mbega ijambo ry'Imana rirakeneyeho hoho, mbega rifise akamara kahe, mbega ijambo ry'Imana bo baribona mu ruhando ruhe igihe yavuze Indero Runtu. Nka twebwe nk'abapastori cyangwa abakozi b'Imana, ijambo ry'Imana turivuze tubona niko riragira impinduka mu buzima bw'ugwaruka cyangwa mu buzima bw'abasosiyete y'u Burundi. Rero ugo ruhara rw'ijambo ry'Imana rurakomeye cyane, abantu bakigurushira ko inguvu kugira ngo abantu baregwe canke abajene bafashwe kugira bagire Indero Runtu. Ego cyane. Mu ijambo ry'Imana hari ahantu Imana yoba ihanura abantu kubatoza indero canke kubarera, babaresha ijambo ry'Imana kumure tuganisha kuri ya Ndero Runtu, hari Imana yoba yarigeze kubivuga canke kenshi abantu bavuze ijambo ry'Imana babona ajya ama verset biblique gusa, babona ivyanditswe muri Bibiliya gusa, mugabo ijambo ry'Imana ni imbuto. Ijambo ry'Imana ni imbuto, kandi urubuto hari igihe urubiba uno munsi, ejo ntucuvyuka mu gatondo ngo raye mu gwameze, ubanza kubagarira, ubanza kuvomera, sivye? Ijambo ry'Imana rafise uruhara rukomeye, kubera iki? Ni imbuto ikomeye. Ijambo ry'Imana riko riratangwa, abantu ntibasuye kubona gusa ko ari, kandi iyindi ngorane abantu tugira cyane abakozi b'Imana, abantu ntubashire muri sense
yo gushaka kubahanurisha amajambo yawe, bahanurisha ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, ari ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa 2:3 umurongo wa 16 ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza no kugororoka no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Hari abantu rero umukozi w'Imana usanga bari kubarahanwa ngo heba inzoga, ngo heba ubusambanyi, heba iki wa mwana kuri ibi, bicishe mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana kandi rigira ubushobozi, kuko ni waricisha mu ijambo ry'Imana ukamuhana biciye mu ijambo ry'Imana, dazi bizogira ubushobozi bwo guhindura uwo mwana canke uwo muntu yifuza guhinduka. Ego cyane ko muri ndaza kuvuga. Ego cyane. Nje kuri runo rwaruka pasiteri ahejeje kuvuga ati ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana kandi bafise uruhara mu gutsimbataza Indero Runtu, yanadusomeye n'umurongo wa 2 mwebwe nk'urwaruka ijambo ry'Imana byoshobora kubarira hamwe mu gira Indero Runtu canke mu mwigivyo muri eglise gusa, iyo hageze ko mugira Indero Runtu murishimikiza ijambo ry'Imana? Bon, la plupart y'urwaruka tugerageje kuraba de notre génération uko ngene bimeze, hariho benshi bagendera ku ndero y'ijambo ry'Imana, benshi bariko baratahura ko iyi si irikishirana n'ivyayo, kuko akenshi twihutira twebwe abajene, ndavyishize ko twihutira ko ibintu byacu binyaruka turavye vitesse isi iriko, kuko nk'ubu isi ifise vyinshi kandi ni vyiza, gusa ugerageje kubizana mu ijambo ry'Imana niho ushobora kubitondeka, kuvyordona ugasanga bigenze neza, kuko n'ijambo ry'Imana ubwaryo riratubwira ati mugende nk'uko Imana igomba. Iyo ugiye mu ijambo ry'Imana ugasenga ukumva ivy'ijambo ry'Imana rikubwira, apart ibyo eglise ikubwira, kuko eglise bashobora kuzana bakakuha amateme yabo parce que pasteur azanye teme kandi ukumva ko uri kuvugana na pasteur, mugano uri kuvugana n'Imana. Ijambo ry'Imana niyo Mana ibirikira kubwira, muba muko muvugana n'Imana directement, uburi ko wumva ijambo ry'Imana. Pasteur il est vrai n'umuringoti ni comme ikinyamajwi cy'Imana, ni microphone y'Imana kugira uwumva ijambo ry'Imana. Gusa la plupart de nos jours abajene ntibakunda ijambo ry'Imana, ntibasoma, ntibaja muri Bible ngo bumvirize ico Imana ibabwira, bashaka kumva ivyo pasteur yababwiye. Pasteur nawe aba yavuganye n'Imana muri rya jambo. Rero ivyo tugerageje ivyo twifuza tubijanye mu ijambo ry'Imana, indero yacu ishobora gutsimbatara, tukaba abantu bakomeye, abantu bakomeza igihugu, kuko ugerageje kuraba n'abajene bariko baratera imbere n'abantu usanga bafise indero. Ufise indero utagira ivyo wishakira, tikoporta nk'umuvayo, ugira look nziza imbere y'abantu, abantu bakagushima kubera ufise indero. Rero n'ijambo ry'Imana rishobora kuguha indero, kuko ni jambo riri direct rivuye ku Mana, apana iryo wumvise kwa pasteur. Wavuze kuti pasteri ni nk'igikoresho, ariko ijambo ry'Imana ni rizima kandi rihari y'udisome. We nk'urwaruka uvuze uti ego hari urwaruka rumwe rusoma n'undi udasoma, hari ijambo ry'Imana wewe wobuzi rihamagarira urwaruka kuregwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo ritozwe indero n'ijambo ry'Imana nk'urwaruka wewe? Ego ndarizi cyane ngo nimuze mwese abaremerewe kuri jewe ndabaruhura. Muri abo baremerewe ntihamagaye abatama, ntihamagaye babantu twita abakuru nk'abavyeyi bacu, yaduhamagaye twese, umutoyi, umunini, uvyibusha, uwirabura, umuntu wese ahamagarirwa kuzana ivyo bimuremereye, kuko la plupart y'abantu tuza imbere y'Imana turemerewe, kuko n'Imana ubwayo nikunda ibishashagirana, ikunda umutima umenetse, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero zana iyo mitima yacu imenetse, imenaguwe n'ivy'iyisi, imenaguwe n'ibibazo kanaka, imenaguwe ibihe, ni ijambo rimwe, kuko ibihe biramena umutima w'umuntu. Awuzanire Imana, kuko ngo ikimazi kizima gihimbara Imana n'umutima umenetse, ni byo biri mu ijambo ry'Imana. Ni muri iryo jambo urwaruka nirwasoma uzogerageza guhura n'Imana, hama ya Indero Runtu ikaboneka. Yego ndaza kugaruka pastor. Yego
twisunze ibyo muhejeje gushikiriza uno munsi uravye muri eglise aho herereye turacari kuri eglise mw'ishengero Indero Runtu mugwaruka murongoye ego iwawe ndashaka kuba ubona ingene meze mbega uno munsi muri usanga uravye ugwaruka kuba rutozwa Indero Runtu n'ijambo ry'Imana canke bimeze gute nyamba bitameze uko niki coba kibituma aho bahara bayizo mpinduka kenshi abantu canke twebwe hari igihe usanga isi ishaka kutwa influence mu mashengero turimo ukavuga okay ninatamba ibi niho abajene bazova baza ninakora ibi niho abajene bazova baryoherwa mugabo tukibagira yuko ishengero si ry'iwacu ishengero ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi uko twe twubaka turashobora kubaka nk'ubwenge bwacu mugabo twubake nk'uko Imana yifuza ko twubaka ishengero rero nohimiriza abamama canke abapapa canke abakozi b'Imana ntimushake kugendana n'isi ngo kwera abajene bakunda ko twambara ibimeze nk'uko ngo reka tubibarikire mw'ishengero ngo niho boza ibyo biruze muri igihe mugabo abantu bahimirize cyane cyane kubigisha ijambo ry'Imana ngerageje kugutara ubuti hariho abantu no munsi bazana ibintu bikwiye kugwaruka mugabo ugasanga rya jambo ry'Imana baragiye kukuramba agerageza kunezeza imitima y'ugwaruka mugabo yandera uruntu batayihagaze cyane gose niyo mpamvu usanga kenshi kwera babiretse bikaza amashengero yacu ibi vy'intambo amajambo materme uko bambara vyagiye bititura Indero Runtu ugasanga umujene no munsi ingene yambara n'indero yo mu Burundi byaramaze gutandukana muga ijambo ry'Imana ni kirtire y'Imana kandi mu ijambo ry'Imana harimo indero hari bidashobora gukora kuko ijambo ry'Imana ryo ryarahumetswe Imana iraguhishuriye azi ko Imana izi kirtire mu Burundi kirtire mu Burundi yayizi kandi yaguha ubwenge bwo kumenya twitwara mu Burundi kavuga kiya ntucambare kiya ntugikore yaguha ubwenge muga ugasanga no munsi kubera iki ijambo ry'Imana twamaze kurititura muga twamaze kwemera bya bindi byose biraza mu mashengero bya bindi byose biraza mu miryango yacu abavyeyi cyane cyane tuko turabwira ntimwemere ko abana barabe ibyo byose ntimwemere ko abana bakora ibyo umureka mubwire umucisha mu ijambo ry'Imana umuhanura ijambo ry'Imana ryamukora ku mutima muga umuha umwanya hari abantu bashaka gutwara abajeni cha bafu kwa forsa hebibi muga ni buke zo biraza ego cyane urakoze cyane patience uravye mushengera aho hereye canke aho urugenda ko nibaza ko udasengera mushengera imwe gusa ubona Indero Runtu mugwaruka iriyo ijambo ry'Imana heco rifasha ugwaruka canke nkuko pastor yavuze hari ibintu usanga byaratituye ndero mbega wabazi ko nawe nk'ugwaruka bivana niki bon bivana n'ukuntu abajene bubu twiha ama image y'ibintu dushaka premièrement dushaka gusiviliza ijambo ry'Imana dushaka kuri moderniza dushaka kurishiramwe ibindi bintu vy'iwacu ni ijambo ry'Imana honyene ubwa haravuga ko atakintu na kimwe dukwiye kongera ku ijambo ry'Imana canke ngo dukureko kuko ijambo ry'Imana ririkwiye ririyujuje nico namye ndavuga riri direct ni ijambo ryahumetswe n'Imana si umuntu yarihumetse rero abajene bubu ku ndero yacu duzana muri eglise premièrement dushaka kuzana ivyo twabonye mu bazungu irevre abazungu vraiment barakijijwe me bafise imico yabo nkuko pastor yabivuze Imana irazi imico y'u Burundi iraza akaranga ku Burundi niho no muri Bible hariho ahantu ubona yuko abajuif bagize nabi mu mico yabo par exemple mu mariage yabo Imana yarazi qu'intervenir ati ibi nibibaho ibi nibiki no mu Burundi Imana irazi kungene turemwe irazi yuko hariho imico n'akaranga by'u Burundi by'abarundi n'abarundi n'abarundi kazi rero tuzanye indero yacu y'Imana Imana itanga mu ijambo ry'Imana ucu usanga bimacingana niyo migenzo y'u Burundi kuko ntizozana y'abazungu abanyamerika ngo iyizane mu Murundi ntibishoboka kuko we nushobora kuba ufise imico y'abanyamerika ukaca witwa ngo uri Umurundi pure ngo ufise abavyeyi b'abarundi ndagushimira cyane ngerageje kubumviriza muri pastor murahurije ibintu gikomeye muti imico y'u Burundi Imana irayizi rero ivyo dukora byose ivyo twokwigishwa ivyo twisunge ya mico n'akaranga by'igihugu kuko n'ijambo ry'Imana rirabitondeka neza ego twibutse abariko bumviriza
insamirizi n'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro yuko ikiganiro ari Indero Runtu tukaba turiko turabira hamwe uruhara rw'ijambo ry'Imana mu gutsimbataza Indero Runtu mu kibano mu ishengero mbere no mu gihugu aba mfise abatumire babiri nkuko mwabibonye Pastor Ahmed hamwe na Patience tukaba turiko turaraba by'ukuri ingene iyo Indero Runtu no munsi meze nivyo babihungabanya haba mu ishengero cyangwa mu gihugu. Eka tubandanye n'ikiganiro cacu Pastor. Mbega iyo umuntu amaze gutakaza Indero Runtu bivuye ko ryajambo ry'Imana taryumviye canke yahitanye bya bintu byose akavangavanga hari ingaruka mbi bigira kwishengero mu gihugu mbere no mu kibano ndavuga kugwaruka cane gose ingaruka ni nyinshi gose urabona amategeko dufata mu Burundi amategeko leta ifata ni kubera amakosa dufite abarundi cyane kubera dukira amakosa atandukanye amategeko kusanga bagenda barahindagurika mbere mu ishengero mu gihugu mu miryango kubera ko umuntu agenda arazana imico yindi kandi nukuri je ndashimira cyane igihugu cy'u Burundi twashyize Imana imbere ndagishimira cyane gushira Imana imbere yashobora gushira ijambo ry'Imana imbere kuko ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana kandi ni Imana nyene ijambo ry'Imana nyene ushize Imana imbere ushize ijambo ry'Imana imbere rero imico twe dufise nukuri hari gihe mu miryango umwana aziho kuzana nk'imico yaravye muri telefone yaravye muri televiziyo yaravye hirya na hino ugasanga kumurera muri society biragoye ukimva n'umwana ibintu abikuye je ndafite umwana w'umugenzi ibintu yizera birateye ubwoba kubera yabikuye hanze kandi umubwiye ijambo ry'Imana we Imana ntiyemera kibaho n'imvira ko umwana w'umurira gute utagira musengera utagira uramuba hafi buke biragoye cyo gasanga umwana arakwambarira ibintu muri society y'u Burundi kavuga n'uyu mwana arengaye mwibaraje yarabandi haraduhura mwibarabara kamubwira ikintu wambaye mu Burundi ntibacambara mugano wagira umuntu akaja muri Canada uzocambare ntaco ntamukomerekeje mu rukundo ugasanga ibintu yambaye byateye ubwoba cyane nivyo kabisa tugenda turagerageza umva rero umuntu yovuga ati haba hari agahombo hari abagahombo ejo bundi hari umwana yaje Gitega yambaye akamini gateye ubwoba arenganya abantu bakumindura mu isoko we bari hakamo kubera ikingene yambaye ntiyarazi yuko mu Burundi peut-être yaravuye hanze mugabo ntiyatohoje imico mu Burundi ngene imeze so yego cyane Prince Patience none mu jene ateme gutozwa indero Runtu n'ijambo ry'Imana nkuko twabibonye kandi tubonye ko n'imico n'imigenzo y'Ikirundi idutoza Indero Runtu turabona kandi ko n'ijambo ry'Imana ritari kure y'imico n'imigenzo y'Ikirundi mbere pastor acarabwira ati Imana irazi imico n'imigenzo y'Ikirundi irazi nivyo bita Indero Runtu ko no mu jambo ryayo biri rero iyo umujene atashoboye guhabwa Indero Runtu canke akayitakaza bifise ingaruka mbiye mu kibano mu ishengero n'imbere no mu gihugu nko hamwe bw'ugwaruka nkanje nk'ugwaruka utaye Indero Runtu abantu baraguta abari bakwegereye baraguheba n'abavyeyi bawe baraguheba vyiza nuko umuntu yo kwigengesera ahari hose akiga kuhaba nkuko yabivuze ntushobora kuva muri Canada ukaza wambaye nk'abantu bari hanze muri Canada ngo uvyambare no mu Burundi ego kiretse uvuye muri hiver muri Canada ukashika wambara bijya bikoti biremye cyane ino ntangorane gusa uje ukaca wiyerekana mu maminijipe mukambara amapuchikopa ukambara nyene ibintu biri bizarre biri étrange baca babona nk'umuntu umenga uri négligé baca babona ko umengo famille yawe irakunegligera ni guha valeur ukwiriye or valeur yacu niri mu guhena oya niri mu guhena canke kugira ibintu biri bizarre bijya by'abazungu abazungu basukumene baremwe basukumene bafise imico yabo kandi na klima za hariya ziratandukanye n'izo mu Burundi hariya bisunga klima mu kwambara urumva twerere no mu Burundi nk'abajene dukiye gutsimbataza indero yacu tukumva yuko ibintu bibereye atari uko tugendera ku byo pastor yatubwiye ariko tugendere ku gaciro kacu kukungene dushaka kuzoba muri kazoza kukungene dushaka ko abantu bazotubona Demana numviriza abavyeyi benshi bararira bavuga ati tuzosigarana igihugu cacu abande ko tubona abajene bameze ukunuku bakunda inzoga bakunda kuryoherwa ego kuryoherwa ni vyiza ariko tugume mu ndero kuko excès yose y'ibintu abari mbi yego pastor nihe nyungu ishengero igihugu umuryango bironka iyo umwana yarereshejwe Indero Runtu
na cyane ijambo ry'Imana n'izihe nyungu? Inyungu ni nyinshi cyane kandi no mu ijambo ry'Imana turaribona. Hari igihe umuntu agira ubwenge bwo kumenya kubaha abantu, kandi ikindi kintu naco umuntu aragira umutima runtu. Bana nk'ubu hari ibintu akunda kuvuga ngo dukunda igihugu, dukundisha igihugu abantu. Mbe murazi ko mu ijambo ry'Imana harimo gukunda igihugu, ukacitwararika, ugasengera abantu utazi umukozi w'Imana, ugasanga abantu bakunda bose, utavuze ngo bariya ngo meze kuba nigo, kandi ukabakunda kubera ni Imana ibiguha biciye mu ijambo ry'Imana. Nta muntu abikwigisha, nta muntu yobikwigisha ngo urumva ngo utegereza gukunda iki, ukumva umukozi w'Imana wo kubura ibarabara ry'iwanyu, atamuntu igeze bikubwira, wabikuye mu ijambo ry'Imana, ukumva umenga bariya wogenda kubagemurira, bariya wogenda kubaraya imfuvyi n'abapfakazi ubara, atamuntu igeze n'amasireta gutumye, saba abavyeyi bigeze gutumuga wewe mu ijambo ry'Imana, urakunda igihugu cawe, urakunda natire yiwawe, urakunda abatishoboye, urakunda imfuvyi n'abapfaka, atamuntu igeze bigo. Ishengero rero twebwe turarengeye gusenga, kuririmba, turarengeye ko abajenti tumwe tubigisha kuza gusenga muri korale gusa, tubigishe no ko igihugu twebwe nyene tubayemo tucitwararika, tugikunde. Nimba ari ishengero riri hafi mukabona ibarabara rimeze nabi, genda mu bikubure, genda muri mufashe leta, abantu batishoboye, naho bari abantu babiri mukozi Imana, umuntu umwe none abananiye kububakira akazi. Kandi hari ijambo ry'Imana rivuga pastor yuko umuntu niyumvira canke yubaha abavyeyi basinanyira azorambira mu gihugu akarya ivyiza cyo mu gihugu. Riyandero runtu nyene usanga rero abantu twebwe ishengero twigisha abantu gusenga gusa, twigisha abantu kuririmba gusa, turabigisha n'ingene bo kwiteza imbere no mu bukene, iraguha ubwenge n'umuntu wova mu bukene. Turakoze cyane mu majambo make nawe patience. Nibihe byiza biri mu ndero runtu na cyane kugwaruka, iyo umuntu agize indero ntagwaruka cyangwa mu gihugu mu byabo, nibihe byiza mu majambo make kuko turiko twegereza ku musozo w'ikiganiro. Mu ndero nziza, ugize indero nziza urakundwa n'abantu nkuko babivuze, urakundika, ugira igikundiro, kandi ubu umuntu afise icubahiro aho uca hose, baravuga ati ujya n'umwana wa naka, ujya n'umwana w'igihugu, aho ugenda hose. Ubunye bireje yuko abajene tuja hanze iki, ugiye ahantu bagasanga ufise indero, na hariya twitwa mu mahanga bagira iyo yindi mico, baravuga ati ujya muntu arafise indero, ugaca usanga uronse ibirengeye ivyo wari wibaza kubera indero wahawe. Kuko nkuko wavuze ijambo ry'Imana riravuga ngo tubaha abavyeyi bacu kugira turambire mu gihugu, tubone ivyiza by'igihugu. Ugeze na hariya hanze ubona ivyiza kuko warubasha abavyeyi, waragize ya ndero bakwifuza, uhesha ishema abavyeyi, umuryango, igihugu cako vyawe. Turiko dusozera ikiganiro cacu, dusozere kino kiganiro pastor. Uno musi rero ishengero, abavyeyi, umuntu wese yokora iki kugira ngo uruhara rw'ijambo ry'Imana rutsimbataza iyo ndero nkuko mwariko murabivuga mu majambo make kugira ngo ivyo byiza twariko turumva tubishikeko? Araka nciye ntwenga nibuse uvuze iyo teme, ninjiye mu rupangu umuntu cambona mwinjiyeyo, sambona yaramanitse amafoto yaba star, abaririmbyi mu nzi wiwe, aba star bakina football, kandi umwana akura imva n'ivyo abona. Yego, kandi kumanika mu kinyi umuririmbyi, mugabo ivyo ni bimwe, mugabo abantu fo kwamenye hari n'indi nzu ninjiyemo ukabona ko umuntu ahagacira ijambo ry'Imana, kasanga bararimanitse mu nzu, bararicize si kuri manika mu nzu gusa, basi barera abana babaresheje ijambo ry'Imana. Mugasanga nyene umuntu yashitse ahantu ukabona ko ahagaciro ijambo ry'Imana kurusha. Nukuri turahimiriza abantu bose, nimba ari ku kazi, nimba ari muhira, nimba ari hehe, ijambo ry'Imana muri su Bibiliya nibe bajyarindi yo kwa Mungu, usanza gukunkumura Bibiliya kwa Mungu ucuge mugabo ubuzima kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, iminsi yose. Yego, nawe nikubona cyokorwa kugira ngo indero runtu itsimbatazwe na cyane bishye mu ijambo ry'Imana, ufise umwanya muto cyane. Nuko abivuze, abavyeyi nibigishe abana ijambo ry'Imana bakiri bato, kuko igiti kigororwa kikiri gito. Nitwatangurana ijambo ry'Imana tukumva abavyeyi bahumeka imwe mu ijambo ry'Imana,
niho tuzokurana ubwo bumana bw'ijambo ry'Imana muri twebwe kuko umwana atojwe ijambo ry'Imana akiri mutoya nubwo agenda kukosha aribuka gutinya Imana imbere na mbere yubaha Imana atinya Imana. Ego nuko rero nshuti bakunzi bisamiriza imbonesha kure buntu ijyo ubuntu n'ivyizigiro ni ngaha kino kiganiro cacu Indero Runtu tugisozereye tukaba tariko tuganira kuri Uruhara rw'ijambo ry'Imana mu gutsimbataza Indero Runtu mu gihugu mu kibano mbere no mu muryango nkaba nariko nganira n'abatumire babiri mutumire wa mbere abari pasteur Irakoze Ahmed. Pasteur ndagushimire cyane nizera ko ni hanyuma nabakenera muzosoma mukanyitaba n'abikora namwe tubashimiye cyane gose bivuye ku mutima n'ubuntu dasanze kandi iyo teme kubisa ni Imana bahumetsemo ni ikintu gikomeye cyane turabashimiye cyane. Murakoze cyane umutumire agera kabiri ya rwaruka akabari Patience irumva nawe ndagushimire cyane nizere ko ninakwikora ko uzoza ukatuganiriza. Ego murakoze. Ego nuko rero ikiganiro Indero Runtu no munsi nahakirangiriye ikindi kiganiro akaba arahutaha nkabashimiye mu mugo bahinga twariko turafashanya kugira ngo kino kiganiro kibashikire. Murakoze.